ruri buhuze ekipe ya Bayern Munchen za kubirikira ekipe ya Paris Saint-Germain hariya ku kibuga Allianz Arena. Ekipe zose bisa nkaho muri UEFA Champions League no mwaka bitameze neza byaso. Oya nibisa neza ivyaza ariko ni sura zibiri zidahwanye. Oya birangana. Ni sura y'umwirabura ni sura y'umuzungu. Oya birangana. Vyongana gute? Mu gihe Bayern Dominique imaze gutakaza rimwe, Paris Saint-Germain igatsindwa na Arsenal, ikanganya na Girona, igatsindwa na Atletico Madrid. Ekipe ni zimwe kuko umwe afite amanota 4 uwundi 6. Na difference ni ekipe zose ziriko zirapacha pacha. Ibaze uwa 6 abaye wa 24, wowe wanuka wa 25. Biraherera he? C'est normal. Nibihera utashe uwundi agiye muri barrage. Kichonzi cyo nuko bano bose kuvyo twari tubiteze ko ivyo tubize ko bien sûr sivyo twabonye. Akakanya ekipe Bayern Munchen ya 19 mu gihe akakanya tuvugana ekipe ya Paris Saint-Germain 26. UEFA Champions League. Ekipe ya Paris Saint-Germain ya 26 n'amatagara kurane mu gihe ekipe ya Bayern Dominique amanota 6 ku mwanya wa 19. Barisobanura rero hariya ku kibuga Allianz Arena ni mu gisagara Munchen. Abasore ekipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'umumenyereza wabo Luis Enrique baraza ko bagendeye ekipe ya Bayern. Nabonye ibinyamakuru bigiye bitandukanye byari byatanguye kwegera witwa Nasser El-Khelaifi, president w'ekipe ya Paris Saint-Germain, bamaze bati koko Enrique gatsindwa match no musi araguma hano. Witwa Enrique arabwira ati nako Khelaifi president arabwira ati nakibazo na kimwe, nubwo atsindwa araza kuba aguma hano. Ariko uko bigana kose na ekipe yose abiri azadi bigaragara ko atanimwe itifuza gutsinda. Ni ekipe zose uyu mugoroba zifuza gutsinda, yaba Bayern ya Vincent Kompany yaba na ekipe ya Paris Saint-Germain ya Luis Enrique. Biragaragara ko ekipe agera kuri abiri yose uyu mugoroba ico tugomba kubabaza ni intsinzi nta kindi, nubwo habura no biragatsinda umwe. Bivuze neza ico tugomba kubabaza nta kindi atari intsinzi kuko ni ekipe zibiri nkuko bivuze, imwe ni ya mbere muri Bundesliga, iyindi imwe ni ya mbere muri Ligue 1 McDonald's cyangwa se mu igano ry'igihugu cy'Ubufaransa. Ndaza kuba ngaruka ku kintu gikomeye cyane nkuko wabivuze, mbega vy'ukuri ko ari ekipe bigaragara ko zadutangaje. Champions League yatanguye mbona ngo nyuma yuko umugabo yitwa Luis Enrique agize adaptation mu mwanya muto kuri ekipe ya Paris Saint-Germain, ashobora kuza mu wundi mwaka kuko yasezera muri kimwe cya kabiri gice cyanyuma mu buryo butunguranye cyane cyangwa se butangaje na ekipe yitwa Borussia Dortmund. Mu gihe ekipe ya Bayern Dominique nayo nyene yasezera muri demi final mu mwaka weze isezererwa na ekipe ya Real Madrid. Nuvuga ngo izi ni ekipe no muzi demi finaliste mu mwaka weze. Paris Saint-Germain batari bake biteze Paris Saint-Germain nziza bakunze kugenda bifuza bagiye batandukanye nyuma y'umugambi bagiye urabaho kuzara abanyereza bagiye batandukanye. Benshi Paris Saint-Germain tutabonye cyane, Paris Saint-Germain Nasser El-Khelaifi atabonye, n'abakunze umupira w'amaguru batabonye, bayizeye mu mugabo azwi ku izina rya Luis Enrique. Parce que ni equipe twabonye itagira ADN aricyo kintu cyagikira ikorako, yahindagura ibyayo ko buri kwindi umumenyereza yahindaguye ibyayo. Ibi byatumye iyi equipe izwi ku izina rya Paris Saint-Germain byanga ko yo kubaka ibintu byayo nkuko biri. Mugabo no munsi kuva umugabo yitwa Luis Enrique yinjira, twabonye equipe ikina umupira, twabonye equipe itanga icizere kwishobora kubakwa igakina ibyayo. Ariko kandi abatari bake bace batangazwa n'uburyo equipe itanguye muri championnat ari nziza, mugabo muri Champions League biranze. Mu nzira yawe nanabonye Daniel Riolo asanzwe akorera RMC Sport, niwe yatatse equipe ya Paris Saint-Germain babwiye ati nta kintu na kimwe mfise cyo kumbwira mu gihe equipe ya Paris Saint-Germain kuva 2013 ari equipe niburi yama iri muri 16 nziza muri UEFA Champions League. Ibintu byo kumbwira ngo 24 cyane ngo 26 kumva ko wabura muri equipe 24 nziza ukambwira ko atakibazo, ibi Jesse nemeranya nawe. Uwo ni witwa Daniel Riolo akorera RMC Sport. Mu gihe nanje nkomeje makuru ndatangazwa
n'uburyo ekipe nka Paris Saint-Germain mu nzira zayo yasanzeyo Girona, igasangayo PSV Eindhoven, igasangayo Atletico Madrid, igasangayo ekipe bita Arsenal kugeza mu no mwanya, ariko ekipe ikabifisa amanota. Byari normal kumva ko ekipe ya Paris Saint-Germain yotsindwa na Atletico Madrid parce que Atletico Madrid ni ekipe na ifise experience muri no ikana. Baido inaja ku isoko no munsi nkuko izindi ekipe zijayo. Mugiye dufashe no munsi ekipe ya Arsenal ni ekipe n'ivyifise forme bakinye na Paris Saint-Germain bayake Emirates Stadium, ubona ko paratakintu gishashijanye kwa Arsenal nyuma yuko yari yanagisize witwa Ousmane Dembele kubwo ibihano bijanye navuga ngo no kuba yari yacerewe umyimenyerezo bibangongwa ko mugabo witwa Luis Enrique Musiga ni côté discipline. Byaragaragara ko ekipe ya Paris Saint-Germain ifise amahirwe make yo kwikora Emirates Stadium, ibi byari bisiguritse twarabyinjiyemo cyane. Mugabo no munsi ndabagiriza gutakaza amanota 2 imbere ekipe isukize ya PSV Eindhoven kandi bakayatakaza, ubona ko amanota 3 bagwirizwa kuronka. Ekipe yaratsitaye kenshi kuko wibuke ngo no mu nzira zayo nyuma ya Bayern ekipe iracasigaje City muri ekipe bagwiza ukina nazo. Ekipe iracafise Stuttgart, twabonye imwe muri ekipe zigorana haba mu Budagi ndetse muri UEFA Champions League. Madrid yarayitsinze ariko yitsinze ekipe ijisho ryagize gute ryafyutse. Bivuze ngo ugeza mu no mwanya na muntu atabona ko umusaruro wa Paris Saint-Germain watudesevye twese nk'abanyamupira. Parce que iyi yari ekipe ibwirizwa kutwereka ngo bato muye nabo ndabatsinda hama nerekana urwego rwo guhangana nabitwa ko bari ku rwego rwanje. Ngo no musimba waratsinzwe na Arsenal facilement, nimba waratsinzwe na ekipe ya Atletico muhira, niki kitwereka ko utazogwa imbere ya City, niki kitwereka ko muri phase ya elimination direct utazoba elimine facilement. Ni kuvuga ngo Paris Saint-Germain nigishoboye kwitwa ekipe iri capable yo guhangana na za ekipe zitwa ko babagwaniye igikombe. Iyo ni faiblesse komeye cyane kwande gwa ekipe ya Paris Saint-Germain. Mugiye dufashe nk'urukino tukagwinjiramwo iyi ekipe Ben Dominique nayo ni ekipe ya tudesevye parce que nabo sugiye kura muri match zina bamaze gukina basinzwe na Aston Villa, batsindwa na Barcelona. Ngiye kuraba uburyo basinzwe na Barcelona, uburyo basinzwe na Aston Villa, ni ekipe nshasha zifise abamenyereza bariko barinzita tactique zabo mwiyo migwi. Mugabo no musa takino hanini nk'izina zazanye canke se ata forme zari zizanye imbere ya Ben Dominique, parce que Ben Dominique ni ekipe yatanguye championnat yitwa ekipe imeze neza, yagarutse kuri ritmo yo gutwara igikombe nyuma yo kukibura gitwaye na Bayern Leverkusen, yasubiye kutwereka ariko n'undi atsinda uko bukene uko bwize. Ariko no musi urambwira ngo urananiwe guhangana na Aston Villa ngo nuko isanze Villa Park kipezanye igikombe batwaye muri za 90 ari bakagitereka ku meza iyo muri Tinere ngo biraguterwa bugatsindwa na Aston Villa. Ariko bwana Hazard Aston Villa gutsinda Bayern Dominique si Bayern yabaye mbi. Jeda mapari nivyo ekipe nzizi bayagutsinze nigiye gutsinze. Ntuzombwire ngo warakinye neza ngo warahuje amakazo ya okaje barazikonkretiza kugira ngo twereke ngo ndi mu bihe vyanje. Ariko Aston Villa gutsinda Bayern Dominique ça fait partie y'ama chance gusumba ko bayitsinze. Cena ngo baratwengewe cyane n'amachance. Uno munsi ekipe ya Bayern Dominique ija gucakirana na Paris Saint-Germain. Jewe kintu ca mbere ndaraba match za Bayern kina, ndaraba match za Paris Saint-Germain. Uno munsi ni Paris Saint-Germain yahindutse ibice vyinshi kwijana tukendeye kwe twari dufise umwaka uheze, yatakaje inguvu. Uno munsi ni Bayern yongereje inguvu tugende kuzo yari ifise umwaka uheze. Jengerageje kugira comparaison y'abakinyi poste par poste. Uno munsi muri Bayern Dominique umunimero 2 wabo ni Joshua Kimmich. Changwe Joshua Kimmich agakina hagati ugasanga yari kwakinisha nka Rafa Guerrero. Aho nta ruhuriro riba rihari, umwe afise Hakimunda afise Guerrero. Wa Hakimi bari mwiza mugabo uje kuri gatatu ugasanga Alphonso Davies undi afise Mendes. Nivyo Mendes ni mwiza mugana nivyo Davies afise. Za hagati mu kibuga usange mu mwana yitwa Jamal Musiala mugereranye na Vitinha, mugereranye na Zaire Emery, mugereranye na Joao Neves, nta mwana numwe afise nivo nkiya Musiala arimo. Ukorokane mo Joshua Kimmich nta muntu afise nivo nkiyiwe. Uzane Joe Parinya nta muntu afise nivo nkiyo kwa Paris Saint-Germain. Ligne d'attaque abataka ba Paris ni Ousmane Dembele ku ruhande rw'iburyo, ni nakakana k'agafaransa ka Bradley Barcola, ku bamfu
ariko akina asensi akina nk'umuvonefu mu gihe umugabo witwa Vincent Company afise Michael Olise ko nimero 7 cungirira comparaison ya Olise na Ousmane Dembele mu gihe Ousmane Dembele ari muri equipe itagira umwataka Dembele ni mu paraporo ya Olise kuko Olise no muzari ko atwereka ngo hari ama occasion yananiye Kane John Sinda hari ama occasion provoca John Hitsindira mu gihe Ousmane Dembele karite ya mbere tumuzi kari for no gukinisha umwataka umava centre none muzi Paris Saint-Germain kwikina nta mu nimero 9 bafise ucugenda iruhande rw'ubamfu ku ruhande rw'ubamfu ra umwana witwa Bradley Barcola nivyo ni mwiza atanga icizere ca kazoza yuko ashobora kuzo umukinyi mwiza mugabo no munsi nkanagare ngereranye Bradley Barcola na Kingsley Coman impossible Asensio na Harry Kane ivyo n'abantu baravyumva nta comparison hari ngo Bayern ifise 1000 moyens yo kwifashisha umukinyi wari wese bafise kugira baze kwekraza equipe ya Paris Saint-Germain nivyo ngo Paris Saint-Germain imbere ya Bayern ishobora kuba nka Barcelona Paris Saint-Germain ishobora gusumba Bayern gukina wanashaka nubwo na Bayern ya kampani kina mugabo zao kaje zaba concretize hifashishijwe Rafinha zao kaze zaba concretize hifashishijwe Robert Lewandowski urifashisha Dembele gutsindire zingahe urifashisha Marcus Asensio agutsindire zingahe mu gihe uri kumukinisha post itari yiwe eske Bradley Barcola aza kuba yorohewe nico kintu mvuga ngo jewe ni match iri compliqué inagoye wanashaka ntoza kugereranya ngo ni equipe zibiri kuri nivimwe nivyo imwe visa abantu 6 indi visane hari ihuriro rigomba kuhaba yuko umwe agirane uwundi akigira 6 mengo ni ibintu vyegeranye mugabo igaragarira amaso y'abantu ibiriko biva muri champion ibiriko biva muri Champions League Bayern Dominique igomba gutsinda no match vyanka bikunda reka mfata akantu bwana Landry natangwe mbwira abantu Bundesliga Bayern ni yambere Ligue 1 equipe ya Paris Saint-Germain ni yambere mugabo no munsi Paris Saint-Germain ya 25 muri Champions League ari nabyo Daniel Rero yavuze ati nibisiguritse kumbwira ko Paris Saint-Germain biri normal kwisanga inyuma y'imigwi 24 mu gihe bamaze imyaka igera kuri 11 equipe ya muri 16 nziza mu gihe equipe ya Bayern Dominique no munsi ifite amanota 6 mu kanca 17 izo ni point bashobora kuba bahuriye ko kuko na difference ndiko ndabona Bayern ejo bundi batsinze Benfica gatsindo kamwe kubusa ka Jamal Musiala bona ko nabo nyene bisa nkuko vyarangiye reka nigarukire kuri motivation nkuko wabivuze bwana Mike kuko mvuye kuri motivation caninjira muri plan tactique zaba bamenyereza ndetse n'ivy'imigwi igomba gukina kuko harimo Angenini cyane muri no rukino Rwanda yico ruvuze ko Paris Saint-Germain gatsindwa birafite ico bivuze Bayern gatsindwa birafite ico bivuze kunganya birafite ico bivuze birafite ico bikingira imigwi presque yose reka duhere ku majambo kugira ngo abantu banumva ivyo twavuze ko ari byo umugabo azwi ku izina rya Nasser Al-Khelaifi bahuriye muri corridor n'umugabo akorera Canal Plus Foot yaje kuhahurira muri tunnel cyangwa se yari kuri tele n'ubitwa akasiko na gato president w'ikipe Paris Saint-Germain Khelaifi avuga ati ikibazo numva c'amasiko no kubaza gutsindwa na Paris Saint-Germain bafite ico bigomba guhindura mu bijanye no gukipinga umugabo witwa Luis Enrique canke imeze gute muramwirukana cyangwa muramugumana muyandi majambo ari ngwera mubaje ati kazoza ka Paris Saint-Germain karashoboka bari kumwe na Luis Enrique nyuma ko mutsinzwe na Bayern Dominique katugaruke ko imwe mu nyishu yashoboye kuba muha kugira ngo ce tuduga muri tactique zabana bagabo bagera kuri babiri ndavuga Luis Enrique ndetse n'uwitwa Vincent Company. Parce que maintenant il y a Munich, hein. Beaucoup disent s'il n'y a pas de qualification, Luis Enrique c'est fini. Non, c'est pas vrai. Il restera même si Paris est éliminé. C'est sûr, parce que aujourd'hui, j'ai dit l'année dernière, on serait une équipe. Benshi bavuga ko hamwe mu mutsinzwe Luis Enrique yosezere gatoya araza kubaguma kuko uno munsi turaryoye kuba equipe ya Paris Saint-Germain imaze kuba ifise ADN cyangwa sakaranga mutima kayo kubwa Luis Enrique nubwo twotsindwa kazoza kacu akabona turi kumwe na Luis Enrique. Oni Nasser Al-Khelaifi president w'ikipe ya Paris Saint-Germain iyi ndayita motivation ikomeye cyane.
kwereka umumenyereza muri Erega, gino agiye gukina byito ko rugoye ko muri kumwe les amis na Seller Life bino urukino rega sanari ye navuga ari inyubako za Paris Saint-Germain na Seller Life bino bintu bimaze mu imyaka nimba umugabo waratunze ariko n'umugabo twabonye ko akora amakosa au niveau y'ibijanye no gusambura equipe na cancane mu gukora amakosa mu kwirukana amenyereza vyagaragara ko ariko baratangura kubaka projet muri equipe ya Paris Saint-Germain vuga ati ntigeze aho umunyamupira yabaye umunyamafaranga mu mupira ariko plus on échoue plus on étudie experience iraza mu bigoye wagiye uracamo mu bihe bigoye wagiye uracamo uragira experience y'ubuzima none munsi ni si watunze Rambra bien sûr ni kuva kuri Rambra Gartier Mauricio Pochettino Emery Unai urirukanye uyu mudari Thomas Tuchel urirukanye Thomas Tuchel ni umumenyereza wa mbere atagira amahirwe mu buzima ariko ni nawe Jeno avuga ko ni umumenyereza wa mbere niba yaciye kwa Paris gusumane bane kuko Rambra yaje nyuma ya Carlo nyuma ya Carlo Ancelotti basubiye gutunga umumenyereza kuri Tuchel na Jito Mapara kuko nta mumenyereza n'umwe atatwaye Ligue 1 Paris Saint-Germain ihora n'abakinyi bafise niveau yo kuvuga ngo naho atamumenyereza twagifise ayigiye riri twara bari bafiswe nande bari bafiswe na KCC Unai bari bafiswe na Unai bari bafiswe na Unai riri batwara igikombe irire ya ba Jonathan David na Baikone asinibaza yari fise ndabira umumenyereza w'Injavier ari yo yarabuze Ligue 1 ujya mwaka c'était en 2021 unayari yagiye unayasuriwe nande unayari kwa Arsenal unayasuriwe nande unayasuriwe na Tuchel sur kagenda ibazaniye ikibazo oya unayasubiriwe igasubiriwe na Tuchel nivyo rero ndavuga ngo nimba equipe yatonze abamenyereza uyu mwaka woyobegwa kandi ejuka yobegwa hige ejuka yobegwa ça fait partie de la vie mugabo nimba uko kuyobegwa gatatu gatanu gakurikirana atacigwa vyaguhaye va mu vyurimo no bitahura n'umuzi umugabo witwa na Select Life genda uhere kuri umugabo witwa Rambla c'était en 2000 combien 13-12 gutyo Rambla hari watoere montada ninde Unai ni watoere montada Unai ni watoere montada kana ko Rambla ni imbere yawe Rambla c'est en 2014 uko 13-14 kugera no munsi haraciye Rambla haraciye uyu mugabo Unai haraciye Thomas Tuchel haraciye Christophe Gartier haraciye Mauricio Pochettino haraciye Thomas Tuchel uri kwirukana ntubona ivyo urimo ofite Paris Saint-Germain babaye nk'abantu bakangwa no kuvuga ngo iwacu turabakire mugabo askwizira rya Rambla yabaye kuva 2013 14 15 na 15 achaza kuba asubirirwa n'umugabo yitwa Unai 2016 2017 acha kwitwara montada mwaka wa mbere mugiye nyuma ya Emery Unai haciye Thomas Tuchel amara saison 2019 18 19 20 na 2021 achagenda bageze achaza Poch nyuma ya Poch achaza Christophe Gartier sezimu erega Gartier nyuma ya Gartier niho achaza Luis Enrique Gartier twari igikombe Pochettino nukuvuga ngo ko Gartier yaje gutwara igikombe bari kumwe nande narire umumenyereza yatakaje igikombe saison 2020 2021 riri gitwara ni Mauricio Poch ni Poch mugabo bahereje kwirukana Tuchel Tuchel saison 2020 2021 yirukanywe sezigeze hagati nyuma yiwe nukuvuga ngo baca bazana Poch uno muzi Paris Saint-Germain iri mu equipe nuvuga ngo ari jeune afise abana bakiri batoyi cyane kuko gendura Ashraf Hakimi ni izina riramvye mu mupira w'amaguru mugabo imyaka mike yagize 6 ari umwana mutoyi Nuno Mendes ni izina umengo rimaze imyaka n'imyaka mugabo wa 23 24 ucuza hagati mu kibuga Ravitinha urabeza yiremere urabe uyu mwana wo mu Portugal Neves Joe urabe Bradley Barcola ninde abantu basa nuko bakuze barimo ni Marquinhos ni Raul ni Asensio ni Nakangi na Ousmane Dembele sivyo rero Paris Saint-Germain muri plaza kuvuga ngo twarirutse ku bikombe twarabibuze tugomba kuba stable tugategura ejo hazoza unamaze kumva niba utsindwa na Bayern Munich ifise Kane vyonyene
ugaca wafatwa n'igihe ugaca kwirukana Luis Enrique vamwo genda udandaze ivyo bitoro umupira w'amaguru nawe ushobora mugabo no bose Luis Enrique ari capable gufata equipe yiwawe nanje abanyabitoro nangwe kubatera icizere abanyabitoro projet sportivement ariko kwa City babaye abagabo ntibigeze baba abagabo barose umugabo kwa City babaye abagabo kubera yuko igihe cyose City yari imeze nabi nico gihe Pepe yonge amasezerano ariko n'umwaka no mubigeze baba babiri batware Premier League rega kwa Pepe umugabo kandi baramugira ico cizere ko bari bakeneye Champions League gusumba Premier League kuko City yarabaye desikenshi muri Champions League kandi muri Premier League bameze neza hakavugwa Champions League babuze gusumba uko uvugwa Premier League batwaye nimba abanyabitoro bagiriranira jalousie cyangwa bagira ico no kwitwa nka tricherie kubiko bire bako bandi yicara araba kwa Manchester City byabasavye imyaka n'imyaka confiance ugirira umuntu kandi rega kuronka umumenyereza nka Pepe ntabasigaye ubuze Pepe utegereza kuronka Luis Enrique niwe muntu wenyene agomba kukubakira equipe mamenyereza no munsi badafisa akazi oya mu bijanye n'iburi bizomara imyaka 3 canke 5 mu bijanye n'inyubako abantu bose baciye kwa Paris nta mumenyereza numwe bigeze batunga ari kubakira projet nubwo Enrique Jevio kwa mugabo c'est l'entraîneur idéal n'ivyamwankira kuzoronka undi menyereza bubakira projet ituma Paris Saint-Germain yitwa equipe y'igitinyiro ku mugana rimwe na rimwe hari n'igihe yirukana mumenyereza ukamenga rafise fact none nimba utunga equipe ifisa Edison Cavani ifise Zlatan Ibrahimovic ifise Ezekiel Ravez ifise ba Javier Pastore na ba Matuidi na ba Verratti ukabura na demi finale ya Champions League umumenyereza uramukoze iki uyu mugoro na Paris Saint-Germain irasabwa iki kugira ngo tsinde urukino Bayern irasabwa kugira ngo tsinde urukino kugira ngo tunaruveko turajira kuzindi nkino zigiye zitandukanye nabonye mu kanya gato abi Madrid wamaze kubashika Liverpool natanguriye kwa kantu vuga ati equipe ya Paris Saint-Germain kesa so menyereza kesa so bakinyi bizeye projet yabo bari kubona Luis Enrique gusumba kwizera kumva ngo turi kuri pressure yo gutsinda urukino byanga bikunda parce que isi finale Paris Saint-Germain wasezererwa utagiye utyamdo finale cyangwa muri barrage biroshe kwakira Paris kuko uno musi tuvyemeranye Paris Saint-Germain si Real Madrid si Barcelona si Bayern si Liverpool si Manchester United nubwo abantu no munsi kubera amafaranga n'ibindi bigiye bitandukanye equipe bayiteruye bayitereka kandi abantu bavuga ati iyi ni equipe igomba kubigihangange nivyo bivaye n'ubugikoresha n'abakinyi tunze n'umumenyereza ni deception amwe bosezererwa nko muri barrage canke hamwe batorinda guca muri barrage ni deception mugabo no munsi babanza kwakira Paris ni equipe no ichikene so kuba kuri pressure kurondera ibikombe ahubwo ichikeneye ni kuba kuri pressure kubaka projet rentable yigiye kirekire ivyo navyo umugabo yitwa Nasser Al-Khelaifi yabikonfirmye aravuga ati neza cyane ndaza kuba jewe Luis Enrique ndamugumiza nk'umumenyereza no bwatotsinda Paris Saint-Germain iyo rero ndayita motivation Juma Jux adufashe mu gavye ivyuma atuzanira agafoto kabayitra Paris 3500 bagiye hari baritra Paris bafashe mugongo bavuze ati twe turagiye nta kibazo nubwo equipe itameze neza turakoroka iminiki 3500 abafana bagiye hari yabaherekeje equipe ya Paris Saint-Germain nyuma y'ivyo ndaca ngaruka kwa bagabo babiri ndangiza umugabo yitwa Luis Enrique n'umugabo yitwa Vincent Kompany kuko tapi vere cyane kubakinyi comparison Andrea bikoze ariko nigaruke no kuri tactique ni equipe zibiri novuga ngo ziravuka no munsi mbonye Bayern Dominique bakinyira equipe ya Paris Saint-Germain ngo nobona Paris Saint-Germain ni kikinya na Barcelona ya Xavi nkuko vyagenze mwakwezi ningo ko nobona iyi Bayern Dominique no munsi ikinya na Manchester City ya Pep hano bafana 3500 mufana yakoreke jari Munich bereke jari Munich mufana yakorotse mu biti vy'imikaratusi aho ari ku munsi weje mu Faransa mbere ko bafata urugendo fana yarari kabisa yes birumvikana ko tugiye kuraba equipe zose zigomba kuba zifata nka point fort cyangwa se nk'inguvu zikomeye cyane ibijanye na possession de la balle kugumara umupira parce que Luis Enrique no mukatalan yaciye kwa Roma yaciye Celta Vigo mugabo uno munsi turamuzi muri Barcelona yitwa umumenyereza Barcelona kandi turazi inguvu za Barcelona no gutembereza umupira uno munsi dufashe umugabo yitwa Vincent Kompany ni umunyeshuri wa Pep Guardiola kandi Pep Guardiola nawe uno munsi ni nka mwarimu kuri Luis Enrique ruvuga ngo bano ni nk'abantu bari mu mugwi umwe biga mu ishuri rimwe ico babasumbana niki ni promotion jewe nize kuri PJ Classic FM ndahiga muri interval ya 2005 kugeza 2010 ubundi acaza kwiga muri PJ Classic FM dufata karero muri 2010 kugeza 2015 mugabo twese twarahize turabanyeshuri difference rero bihari peut-être Janize kuri PJ Classic FM ibintu byaho bigikaze cyangwa ubuhinga butaratera imbere
menya kwiyadapta mu bihe bigoye bituma ngenda nagira experience mu bijanye n'ibihe nzogenda mura navyo bigoye uwundi aza nivyo peut-être aciye ubwenge mugabo aha ibintu byarurusha ubuhinga bwarateye imbere ntiyaronka experience yo kuzoba muri vya bihe bigoye niryo tandukano riri hagati ya company ndetse no mugazi kwiza rya Luis Enrique ugaca wongera ko nicitwa rero experience bino bintu umugabo witwa Luis Enrique yabyinjiyemo imbere ya company acari mushasha mw'ibi bintu bivuze ngo n'ubu turiteze cyane kubona experience idasanzwe kuri no mugabo yitwa Luis Enrique gusumba uno mugabo witwa Vincent Company ubundi ni naco kintu gacatsinze company hariya i Montjuic ubona Bayern no musikina umupira uteye ubwoba ibikina neza mugabo vyabiye rero bivuga ngo ntidukeneye gukina dukeneye intsinzi company abyitwara mu gute rega mugabo imbere y'abamenyereza bari experience ikintu gihari ni iki uraje ukina style ya Barcelona ni witanguje muri equipe ya Bayern Munich Barcelona niyo ADN n'umwana yonka umupira Barcelona ikina ko gutembereza atavyo kwihuta cyane ucize uri Bayern bicanze n'inguvu ariko na tikitaka ucisanga umugabo witwa Dietzen's Freak yinjiye muri Barcelona ari umudagi asanga Barcelona ifise tikitaka isumbiye we company uko wigisha Bayern aca barema nk'umutima w'ikidagi nawe wo gukina tikitaka inyaruka aho icambere wowe uri umwiga ugomba gukomereka nico cashikiye Bayern imbere ya Barcelona unamuseza gukina n'umugabo yitwa Dietzen's Freak na Luis Enrique amaze kuba umukambwe muri bino bintu yakiniye Barcelona ikina ivyo bintu erega Enrique ni profile imwe n'umugabo witwa Pep Guardiola wakiniye equipe bikina waranayimenyereje nukuvuga ngo please ivyo muri entraînement mwakora mukira abakinyi vyakugumyemwo nivyo biza gucangana nivyo wakoze uri mumenyereza vyakugumyemwo experience igombe kuba ari nini gusumbya Vincent Company Company navuze ko agomba gutsinda Paris Saint-Germain tugendeye ku ma effective bafise mugabe kirebo mwici nukuza kugomba gukina umupira wo gutembereza imbere ya Paris Saint-Germain ntubona ko Mediane rimwe abana yaba Vitinha yaba Zaire Emery yaba umwana Joao Neves agiye gukina ibintu byo gutembereza umupira nikawida Paris Saint-Germain igomba kumusumba kandi imaze kumusumba Asensio kuko banamwe igitsindo n'ibintu biba bisanzwe jamba mbona nyene n'ubundi equipe ya Bayern igomba kuba favori bari muhira bari motivé par rapport à l'équipe ya Paris Saint-Germain mugabo Paris Saint-Germain nabo barazi ngo uyu niwo mwanya wo kwa muri vyabiye bigoye abantu babaguhamvye niko Ligue des Champions kino niko nabone kintu Paris cwanye nishobora gusumba equipe ya Bayern Dominique ni experience yo mumenyereza nkuko Paris Saint-Germain no munsi umenyereza Vincent Company agomba kwisanga imbere yayo ikaba nka faiblesse kuko mugabo yitwa Ndika musumba bino bintu sino kuri tapi verde mbona ni equipe zimwe zivukana na bamenyereza bamwe equipe ziri mu bimwe umwe wa mbere muri Ligue 1 undi wa mbere muri Bundesliga umwe wa 17 muri Champions League undi wa 25 equipe zikina ibintu bimwe equipe ziri mu bihugu bihana imbibe byoroshe kwideplacer mu France mu Budagi n'indi bigiye bitandukanye ni match ishobora kuza kuba ishingiye ku mupira uryoshye gusumba wanashima kumva facteur yo gutsinda n'ibindi kuko ni total football baraza kwa batembereza cyane nuko bimeze kuri equipe ya Paris Saint-Germain ndetse na equipe ya Bayern Munchen nuko nje tukaraba hariya kuri Allianz Arena biraza kuba vyifashe gute hagati ya Paris Saint-Germain na equipe ya Bayern bwesa nyene Brest na equipe ya Barcelona cyane mvuga match yahe Tiye kumbona match goshore ya Paris Saint-Germain na Bayern match zose turazicako match turazi abantu Barcelona iraza kubikina marazicanga nk'isura ya Ten Hag na Guardiola oya iriya transformation ni mélange hétérogène Paris Saint-Germain Bayern Munich ni match ikomeye Barcelona Brest nayo ni match ikomeye match turaziba ikindi gisigaye zose twetse wa match kuba chanze ko bitagiye koroha oya match turaziba ni mugira ikibazo kuba chances ndabacanze gute zose tuwa match zose icyarimwe turi multiplex cyangwa turaza kuba turi Munich turaza kuba turi Montjuic ntibishoboka bivuze ngo murakora multiplex reka mfatira akajyo ndanabwira abantu bamwe na Canal Plus amashusho meza yabo nyere utume turaba game ko dushobora kuraba runo rukino birumvikana yuko urukino udashobora kuronka muri chaîne ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu za Canal Plus ubwo urashobora kuzironka muri bouquet ya English Plus kuma kuri
ya abone musanzwe ufise 40 birasabwa ko uronderana uvuga ngo ababijejwe kuva muri Canal Plus ukongera ko 20 bakagwa book ya English Plus ku buryo ushobora kuba wokwirabira zino nkino zose birumvikana yuko ni Canal Plus kuri decoder yabo 2015 ndetse ugawa wokoresha na installation 2015 nyene na book ya 20 bigera kuri 40 ukongera ko 20 hose hamwe birumvikana ko ni 20 bigera kuri 90 izo chaîne zose uzifise amashusho meza tuguterura wibereye tugutereka kubwa bw'ibitandukanye mu majoro y'abagabo twifajemo na Canal Plus amashusho yabo ameze neza nabonye